Muy buenas noches, amados Mwiriwe amigos bakundwa y nshuti hermanos presentes. na bene Es para data mí muri hano kuri jewe una bendición grande namugisha estar con udasanzwe ustedes ko bana aquí namwe ngaha en aha Guayaquil, muri Guayaquil, Ecuador, Equateur, muri República del Ecuador, Repubulika ya Equateur, para compartir con ustedes unos momentos kugira ngo de sangire namwe compañerismo umwanya wo kuyaga alrededor de la palabra de Dios kuyaga ku y ijambo su ry'Imana programa hamwe no ku mugambi wayo correspondiente a uhwanye este tiempo final. n'iki gihe ca Para nyuma. lo cual Arico gituma quiero leer ngomba gusoma en Isaías capítulo 55 muri Yesaya verso igice ca 8 al 11 55 kuva ku murongo y w'umunani kugeza ku wa segunda de 11 na Pedro Petero wa kabiri capítulo 1 igice ca mbere verso 19 umurongo wa al 19 kugeza 21. ku wa 21. Primeramente Isaías Duhere muri Yesaya capítulo 55 igice ca dice, 55 havuga verso 8 en adelante, kuva ku murongo w'umunani ukabandanya, porque mis pensamientos kuko no ivyiyumviro son vyanje vuestros atari vyo pensamientos, vyiyumviro ni vyanyu, vuestros caminos, kandi inzira mis zanyu caminos, atari zo dijo nzira Jehová. zanje niko Uhoraho agize. Como son más altos Mbere los nk'uko ijuru cielos que la ryitanguye tierra, isi, así son más, niko así inzira son mis zanje caminos niko inzira más altos zanje que zitanguye vuestros caminos. inzira zanyu, Y mis pensamientos n'ivyiyumviro más vyanje que vuestros pensamientos. vyitanguye Porque ivyiyumviro como vyanyu. desciende de los cielos la Nk'uko imvura na lluvia sheregi biva y la nieve, nk'uko y no imvura na vuelve sheregi bigwa allá, bivuye sino mu que ijuru riega la ntibisubireyo, tierra ariko y la hace bigatosa isi, germinar y bigatuma producir, y imeza da ikera, simiente al que igaha umubibi siembra, imbuto, y pan al n'urya que come. ikamuha ivyo Así kurya. será mi Uko palabra niko que ijambo ryanje sale riva de mu mi kanwa boca. kanje No rizomera, volverá a mí ntirizogaruka vacía, ubusa, sino que hará ariko lo rizoshitsa que yo quiero ivyo y ngomba, será prosperada en rizosozera aquello para que ico la envíe. naritumye. Y ahora leemos en segunda de Ubu naho Pedro dusome muri Petero wa capítulo kabiri igice 1 verso ca mbere umurongo versos 19 murongo wa 19 a 21 donde kugeza ku dice mirongo ine na tenemos rimwe havuga también ngo la palabra ariko profética turafise ijambo más segura ryavugishijwe a la cual hacéis ryarakomejwe bien en estar kurushiriza, atentos mugira como neza ko una murishira ku antorcha que mutima, ni alumbra nk'itara en ryakira lugar hace z'umwiza oscuro hasta que el rigakesha día ijoro, esclarezca y el rikageza lucero de la mañana k'inyenyeri salga en vuestros co mu corazones. gaturuturu kizobandurira mu mitima Entendiendo primero yanyu. esto, Irya que mbere mukwiye ninguna kumenya profecía ni uko ata de la jambo Escritura ry'abavugishwa es de n'Imana ryo mu interpretación vyanditswe privada, rishobora gusobanurwa porque nk'uko umuntu nunca la avyikombera, profecía fue kuko traída ata por jambo voluntad ry'abavugishwa humana, n'Imana ryazanywe sino no que los kugomba ku santos muntu, hombres de ariko Dios abantu hablaron bavuga siendo ivyava ku inspirados Mana por el barongowe Espíritu Santo. na mpwemu yera. Que Dios bendiga nuestras Ese Imana almas iheze con su kirongera bwacu palabra ku y ijambo nos ryayo permita ikatwemerera entenderla. kuritahura. El hilo del pensamiento Umurongo divino en w'urukurikirane cuanto rw'ivyiyumviro a vy'Imana la ku palabra bijanye n'ijambo profética. ry'ubuvugishwa. El hilo del pensamiento Umurongo divino en w'urukurikirane cuanto a la rw'ivyiyumviro palabra vy'Imana ku profética bijanye es n'ijambo nuestro tema. ry'ubuvugishwa nico cigwa Para esta cacu ocasión muri pueden tomar kano asiento kanya. si Murashobora tienen gufata ivyicaro la bondad. vyanyu. Todo lo que Dios ha hecho Ibintu y byose todo lo Imana que yakoze Dios hamwe n'ibintu byose haciendo y todo lo que Imana Dios iriko irakora hará. ndetse n'ivyo Imana izokora ha venido por el byose hilo del vyaje mu pensamiento murongo divino w'urukurikirane rw'ivyiyumviro en la vy'Imana palabra profética. mw'ijambo ry'ubuvugishwa. Primeramente, Ubwa mbere na mbere ha estado en la mente de Dios. vyari biri mu vyiyumviro Pues lo vy'Imana, que Dios kuko hace, ico primero Imana estuvo ikora en su pensamiento. ubwa mbere kiba kiri mu Porque vyiyumviro la obra de vyayo, Dios kuko igikorwa c'Imana El pensamiento divino ni iciyumviro siendo c'Imana materializado kiriko por Dios. kiragaragazwa n'Imana. Y ahora, Rero la obra de la creación del universo igikorwa completo, co incluyendo el kuremwa planeta kw'isanzura Tierra, iyo riva rikagera harimwo n'umubumbe w'isi estaba en la mente de Dios. cari Era kiri un mu vyiyumviro pensamiento en la vy'Imana, mente de cari Dios, el ciyumviro cual c'Imana se materializó. icahindutse ukuri Dice la cagaragajwe. Escritura, en el principio Ivyanditswe creó biravuga Dios ngo los ubwa mbere na mbere cielos Imana y la yaremye tierra. ijuru Génesis capítulo 1, n'isi. verso Itangura igice ca mbere 1. murongo wa mbere, Y en San Juan capítulo no muri 1, Yohana verso igice ca 1 al mbere umurongo wa mbere 18 kugeza kwa dice 18 haratubwira que el verbo ko jambo fue el que creó ari we todas yaremye las cosas. ibintu vyose. Ahora Rero vean en el murabe principio el bwa mbere na verbo, mbere jambo y yariho, el verbo era con Dios, kandi y el jambo verbo yahoranye n'Imana, kandi uwo era jambo Dios. yari Imana. Este era en el principio Uwo con yahoranye Dios, n'Imana todas ubwa las mbere na cosas por mbere, él vyose fueron vyaremwe hechas, y nawe, sin él mu vyaremwe nada de lo que ha byose sido nta hecho kintu na kimwe fue kitaremwe hecho. nawe. Todo fue creado por el Byose verbo vyaremwe que na era Dios, jambo yahoranye n'Imana Dios. kandi Todo yari fue Imana. creado por Byose Dios. vyaremwe n'Imana en su cuerpo mu mubiri wayo wa teofánico, teofaniya hablando esa ivuga palabra rino creadora. jambo rirema.
y las cosas hanyuma siendo ibintu materializadas. biraheza Por biragaragazwa. eso es que toda Nico gituma palabra ijambo ryose hablada de Dios ryavuzwe se n'Imana tiene que materializar. ritegerezwa Porque kugaragazwa kuko es el pensamiento n'iciyumviro c'Imana de lo que Dios hará. c'ivy'Imana izokora Hablado primero y es dado a arico conocer kibanza kuvugwa y es hanyuma colocado en la kikamenyekanishwa palabra kigashirwa mu profética, ijambo y esa es la ry'ubuvugishwa palabra profética. kandi n'ijambo ry'ubuvugishwa. Y luego Hanyuma llega el momento hagera igihe en que se ubwo cumple eso que está en hashitswa la ivyo palabra biri mu profética. ijambo Por ejemplo, ry'ubuvugishwa. en el Nk'akarorero libro del pensamiento divino, mu murongo veamos la w'urukurikirane venida rw'ivyiyumviro vy'Imana turabona del Mesías. ukuza Veamos kwa la venida del Mesiya, Mesías turabona en ukuza kwa la Mesiya palabra profética. mu ijambo ry'ubuvugishwa. Desde el Génesis, Uhereye mu donde itanguriro Dios dijo que aho Imana yavuze la ko simiente de la mujer uruvyaro heriría rw'umugore en la cabeza ruzokomeretsa ku mutwe a la simiente uruvyaro maligna al diablo. rw'umubi mugwanizi. Ven ustedes Mwitegereze en el hilo del pensamiento mu divino. murongo Miren w'ivyiyumviro aquí en el vy'Imana Génesis, murabe hariya mu itanguriro capítulo mu gice 13, ca gatatu verso umurongo wa 15 cumi na gatanu 16, n'uwa cumi na tenemos ahí gatandatu aho turahafise palabra muri iryo profética, jambo ry'ubuvugishwa la venida del Mesías. turahafise ukuza kwa Mesiya. Luego, Hanyuma en las demás escrituras no mu bindi vyanditswe habladas por Dios a los ivyavuzwe profetas y los n'Imana bibwira profetas, abavugishwa n'Imana, hablando de esa abavugishwa n'Imana palabra nabo bakavuga al iyo pueblo. jambo baribwira Tenemos abantu. ahí la venida Aho del turahafise Mesías. ukuza kwa En Mesiya la palabra profética, mu ijambo las profecías ry'ubuvugishwa, de la venida ubuvugishwa del bwo Mesías, kuza kwa donde Mesiya, nos habla Dios aho de la Imana primera itubwira venida y ku de kuza su kwa mbere segunda hamwe venida. no kuza kwa kabiri. En la palabra profética Mu está ijambo todo lo que ry'ubuvugishwa Dios harimo ibintu byose materializará. Imana Por izogaragaza. lo tanto, Kubw'ivyo rero necesitamos estar atentos dukeneye a kuba que a la twitwararitse palabra iki ijambo profética ry'ubuvugishwa como una rimeze antorcha que nk'itara alumbra el ryakira lugar ahacitse oscuro. umwiza, No estar pensando atari que kwiyumvira Dios va a hacer ko Imana algo izokora ikintu sin nosotros verlo. ¿Dónde? tutakibonye En la hehe palabra mu ijambo profética. ry'ubuvugishwa. Como Dios ha dicho, Uko así Imana es como yavuze Él uko hará. niko izokora. Las personas que ignoran la Abantu palabra birengagiza profética ijambo ry'ubuvugishwa siempre están esperando buri que gihe Dios bama haga barindiriye algo, ko Imana pero no ikora saben lo que ikintu Dios va ariko a ntibabazi hacer, ico Imana porque no izokora conocen kubera la iki, palabra kuko batazi profética. ijambo Para el ry'ubuvugishwa tiempo en que están viviendo ryo mu y gihe no baba saben bariko lo que Dios ha barabamwo prometido ntibazi ivyo hacer Imana yasezeranye en ese gukora tiempo. muri ico gihe. Por eso es Nico importante gituma estar ari ingirakamaro atentos a cane la kuba palabra twitwararitse profética ijambo y ver ry'ubuvugishwa en la palabra no profética kubona mu lo que ijambo Dios ha ry'ubuvugishwa prometido ivyo Imana hacer yasezeranye en gukora el tiempo mu que nos gihe ha tocado vivir. twemerewe kubamwo. Porque esa palabra Kuko iryo jambo profética que es el ry'ubuvugishwa ari pensamiento ryo divino vyiyumviro vy'Imana expresado bigaragajwe a los ku profetas y a través de los bavugishwa, profetas biciye mu al bavugishwa pueblo de naho Dios, bikagaragazwa ku bantu se tiene que b'Imana, materializar. bitegerezwa guhinduka Porque ukuri no regresará esa bikagaragazwa, palabra kuko iryo jambo profética a Dios ry'ubuvugishwa vacía, ntizosubira sino ku que Mana aquello para lo impfagusa, cual ariko Dios rizokora la envió. ico Imana yaritumye gukora. Y ahora, Rero esa palabra profética iryo se jambo tiene que hacer ry'ubuvugishwa carne, se ritegerezwa tiene kuba que hacer umubiri, realidad en ritegerezwa medio guhinduka ukuri del pueblo mu bantu, y producir así el fruto rigaheza rikama para ivyamwa el cual Dios ha enviado ivyo esa Imana palabra profética. yarungikiye iryo jambo ry'ubuvugishwa. Mire, Murabe con el profeta biciye mu Isaías, buvugishwa en el n'Imana capítulo Yesaya mu 7, gice verso c'indwi ku murongo wa 14, 14, Dios habló y Imana dijo yaravuze que daría una ko señal. izotanga El ikimenyamenya. mismo Señor os dará Umwami señal. ubwiwe He aquí que la azobihera Virgen concebirá y ikimenyamenya, dará a luz inkumi un hijo, zosama inda ivyara umwana, y se llamará su nombre azokwitwa Emmanuel. Emanueli. Ahí tenemos en la Aho palabra tuhafise ijambo profética la venida del ry'ubuvugishwa, Mesías. mu ijambo ry'ubuvugishwa en medio tufise del ukuza pueblo kwa hebreo. Mesiya mu bwoko bw'Abaheburayo. Pero cuando nació Ariko igihe Jesús Yesu de Nazaret, yavuka w'i Nazareti en Belén de Judea, i Betelehemu Yudaya, la palabra profética ijambo se ry'ubuvugishwa había hecho carne, se ryari había ryabaye hecho umubiri, realidad ryari ryahindutse ukuri en Jesús de Nazaret. muri Por lo Yesu w'i tanto, Nazareti. Kubw'ivyo la rero palabra ijambo profética ry'ubuvugishwa se tenía que tomar. ryategerezwa gufatwa, Ve, esa nuko palabra iryo jambo profética a la luz ry'ubuvugishwa rikabonwa del cumplimiento de ella. ririko rirashitswa. No podían estar la gente Abantu ntibari gushobora kuba diciendo, bariko baravuga bati Dios Imana va Imana a darnos un hijo por medio de izoduha una umwana virgen, biciye pues mu ya estaba nkumi, cumplido. kuko ivyo byari Tenían que vyashikijwe. estar diciendo, Bategerezwa Dios nos kuvuga ha dado bati un hijo Imana yaraduhaye por medio umwana de una biciye mu virgen, y se nkumi llama Jesús. kandi yitwa Yesu, Porque ya la palabra kuko profética ijambo se había ry'ubuvugishwa hecho ryari realidad. ryahindutse ukuri. Pero los que ignoraron Ariko el cumplimiento abirengagije de esa palabra ugushitswa kw'iryo jambo profética, ry'ubuvugishwa rechazaron base a Jesús Yesu, porque no reconocieron en kuko él batamenye la palabra ko muri we profética ariho hari hecha realidad, ijambo ry'ubuvugishwa materializada ryahindukiye ukuri, en un hombre rigaragazwa del mu pueblo muntu wo mu bwoko hebreo. bw'Abaheburayo. Tenemos palabra profética Turafise ijambo para ryavugishijwe cada edad y para muri buri cada gihe hamwe dispensación. no muri buri kiringo. Para nuestro tiempo, Mu gihe mirando cacu a través de la historia de la kuraba palabra muri profética kahise siendo k'ijambo cumplida, ry'ubuvugishwa siendo ririko rirashitswa, materializada ririko de rirahinduka etapa- ukuri de uva mu etapa en ntambo etapa, kuja mu yindi, perdón, munyihanganire, edad, uva no mu gihe en edad. uja mu kindi. podemos ver Dushobora kubona que
ko Muchos benshi ignoraron la palabra birengagije profética ijambo correspondiente ry'ubuvugishwa al tiempo rihwanye que n'igihe vivieron, babayemwo y les pasó por encima kandi ntibamenye el cumplimiento de ugushitswa esa palabra kw'iryo profética. jambo ry'ubuvugishwa Les pasó por encima la ntibaciye materialización n'ikanda de esa palabra uguhinduka profética. ukuri ugushitswa kw'iryo jambo ry'ubuvugishwa Por eso San Pedro ico nos gituma enseña mutagatifu que no petero podemos twigisha ko tutakwiye ignorar kwirengagiza la palabra profética. ijambo Tenemos ry'ubuvugishwa también ariko la turafise palabra ijambo profética ryavugishijwe más segura, a la cual ryarakomejwe hacéis kurushiriza bien. mugira Estar neza atentos ko murushira ku como una mutima antorcha que ni alumbra nk'itara ryakira en lugar oscuro. ahashize umwiza Esa antorcha que alumbra en lugar rino tara oscuro, la ryakira palabra ahashize umwiza profética, ijambo nos ry'ubuvugishwa dice lo que Dios hará ritubwira en el ivyo Imana tiempo izokora que mu gihe nosotros nos toca twebwe vivir. turiko turabamwo Dios no va a hacer otra Imana cosa sino ntizokora lo ikindi que kintu dice uretse la ibivugwa palabra n'iki n'ijambo profética. ry'ubuvugishwa Y todos debemos ver que kandi lo twese que dushobora kubona dice la yuko palabra profética ibivugwa para n'ijambo nuestro ry'ubuvugishwa mu gihe cacu tiempo viene biza desde el Génesis, uhereye mu en el itanguriro libro del pensamiento, mu murongo w'ivyiyumviro de vy'Imana etapa en etapa, kuva mu de la ntambo kuja mu yindi uva no mu gihe uja mu kindi uva no mu kiringo uja mu kindi Dios fue dando más Imana luz yagiye itanga umuco acerca mwinshi ku de lo que bijanye Dios hará. n'ivy'Imana en nuestro izokora tiempo. mu gihe cacu Y por eso la palabra ico gituma mu profética ijambo ry'ubuvugishwa nos podemos ir dushobora hasta el Génesis. kuja Y venir kugeza no mu desde el itanguriro tukava no mu Hablando de esa itanguriro palabra profética tuvuga kuri iryo jambo correspondiente ry'ubuvugishwa a nuestro rihwanye tiempo. n'igihe cacu Y ver lo que Dios hará. tukabona n'ivyo Imana izokora mu gihe cacu tukabibona he mu ijambo ry'ubuvugishwa Y luego hanyuma ver tukabona conforme a la palabra profética dushingiye lo ku que ijambo Dios está ry'ubuvugishwa haciendo ivyo Imana iriko irakora en nuestro tiempo. mu gihe Como cacu en los días de Jesús, ko mu los misi ya días de los Yesu discípulos de Jesucristo, abigishwa ba Yesu Kristo podían ver bashobora lo que Dios kubona estaba haciendo ivyo Imana yariko irakora en ese tiempo muri ico gihe y verlo bakabibona en la palabra profética mu ijambo prometido ahí, ry'ubuvugishwa ryasezeranijwe ngaho uhereye mu itanguriro kugeza la venida de Jesús, mu kuza kwa en el Yesu cual se materializó la palabra ari naho profética de la hagaragarira ijambo primera venida ry'ubuvugishwa del Mesías kuza en kwa mbere medio kwa del pueblo Mesiya mu hebreo. bwoko bw'abaheburayo Y ahora, rero tenemos también la palabra profética ariko turafise más ijambo segura, a la ryavugishijwe cual hacéis ryarakomejwe bien en kurushiriza estar atentos, mugira neza como una kumushira ku antorcha que mutima ni alumbra en nk'itara lugar ryakira oscuro, hashize umwiza hasta que el día esclarezca. rigakesha ijoro ¿Qué día? umunsi uwuhe El día postrero, el umunsi día wa del nyuma Señor, umunsi hasta que el w'umwami día del Señor, kugeza aho el umunsi día w'umwami postrero umunsi wa esclarezca. nyuma uzotangurira Porque los que temen mi kuko nombre abo izina nacerá ryanje el izuba sol ry'ubugororotsi de rizobarasira justicia, y en rifise sus ugukiza alas traerá mu mababa salvación. yaryo Isaías marako igice ca 4, kane verso 2. umurongo wa kabiri Y ese día kandi uwo munsi del Señor, w'umwami al cual fue transportado ari nawo Juan, y Yohana escuchó yimuriweko la voz de akumva Cristo ijwi como rya una gran voz de Kristo trompeta, nk'ijwi rirenga hablándole, ry'inzamba diciéndole, rikamuvugisha Yo rikamubwira soy el riti Alfa y el Omega, ndi el alfa na primero omega uwa mbere y el último. n'uw'iherezo Y ahora, rero hasta que el día esclarezca, kugeza aho ese umunsi día uzotangurira postrero, uwo munsi que wa es el nyuma séptimo milenio, arico kimpumbi c'indwi el cual es también el ari naco tercer kandi milenio de ari Cristo ikimpumbi será. ca gatatu kuva kuri Kristo kugeza ubu Hasta que el día esclarezca rigakesha ijoro y el lucero de la mañana rikagezaho ikinyenyeri co mu gaturuturu salga kizobandurira en vuestros mu corazones. mitima yanyu Ahora San Pablo dice, rero en vuestros. mutagatifu Pawulo avuze ati mu yanyu mu mitima yanyu Está hablando el ariko vuestro. avuga Esos son los mu que mitima estarán vivos en yanyu el día abo postrero. n'abazoba ari bazima ku munsi wa nyuma Ahora vean cuando rero un día murabe va a surgir iyo la umunsi ugiye mañana, gutangura mu las gatondo personas madrugadoras abantu ven el bazinduka lucero de la babona mañana. ikinyenyeri co mu gaturuturu Ven el lucero de la mañana babona inyenyeri yo mu porque son gaturuturu madrugadoras, kuko y antes de bazinduka comenzar el día, kandi mbere y'uko umunsi se utangura levantan. baravyuka ¿Y saben quiénes son los primeros que kandi se levantan casi mwamuzi siempre? abavyuka La bwa gente mbere del campo. hafi imisi yose ni abantu bo mu misozi La gente del campo abantu bo mu son las misozi más madrugadoras. nibo bazinduka Y cane ahora rero ven la estrella de la mañana babona en el inyenyeri yo mu lugar gaturuturu mu correspondiente. kibanza nyaco Y al ver la estrella kandi de la mu kubona mañana iyo en el nyenyeri yo mu lugar gaturuturu mu correspondiente, kibanza nyaco dicen ya, baravuga bati va a amanecer. bugiye guca Y el mensaje de la estrella kandi resplandeciente ubutumwa de la bw'inyenyeri mañana es que yo un mu nuevo gaturuturu día icibatse mu gaturuturu está ni uko umunsi por mushasha nacer. ugiye gutangura O sea que la estrella ni ukuvuga yuko resplandeciente de la inyenyeri mañana icibatse mu anuncia el gaturuturu nacimiento itangaza de un nuevo día. ugutangura k'umunsi musha Y por consiguiente mu anuncia yandi majambo la venida del sol. itangaza ukuza Porque kw'izuba un nuevo día kuko no umunsi puede musha nacer ntushobora sin gutangura el nacimiento del sol. izuba ritarashe Y ahora el rero nuevo día umunsi musha de la dispensación del reino w'ikiringo no c'ubwami puede
ntishobora gutangura uwo munsi musha hatabaye kuza kw'izuba ry'ubugororotsi, kuko abumva izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise agakiza mu mababa yaryo. Uko ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kwa kabiri kwa marayika w'isezerano aje kw'ihanga ryiwe kuri Isirayeli yo mu ijuru, nk'uko yaje kuri Isirayeli yo ku isi mu myaka 2000 iheze. Rero turabwiwe ko twokwitwararika ijambo ry'ubuvugishwa ariryo rimeze nk'itara ryakira hacuze umwiza, kugeza aho umunsi uzotangurira ikinyenyeri cyo mu gaturuturu naco kikabandura mu mitima yanyu. Ikinyenyeri cyo mu gaturuturu ni Kristo ubwiwe. Intumwa za Yesu Kristo kw'ishengero ryiwe zishushanwa n'inyenyeri, inyenyeri zitandukanye mu ijoro. Ariko muri izo nyenyeri zose, inyenyeri yo mu gaturuturu niyo itangaza ukuza k'umunsi musha, niyo itangaza ukuza k'umuco w'umunsi mushasha. Kandi inyenyeri yo mu gaturuturu yarasezeranijwe ko izobandurira mu mitima yacu. None ninde ari inyenyeri yo mu gaturuturu? Ni Kristo. Kristo asezerana isezerano rikomeye cyane ku bijyanye n'inyenyeri yo mu gaturuturu, kandi iryo sezerano kuba riri mu ijambo ryahanuwe. Kristo yaravuze ati ijuru n'isi bizorangira ariko amajambo yanjye ntaco azoba. Kubw'ivyo rero iryo jambo ryavugishijwe ntirishobora kureka gushitswa. Haravuga mu gice cya 2:48 mu byahishuwe ati nzomuha inyenyeri y'ibibatsi, ati nzomuha inyenyeri yo mu gaturuturu. Nuko rero turafise isezerano ry'inyenyeri yo mu gaturuturu ihabwa ubunesha. Buri mumarayika ntumwa yagize umugisha wo kuba inyenyeri yo mu gihe ciwe. Imana yamuhaye inyenyeri yo mu gihe ciwe, yamuhaye kugaragara kwa Kristo mu ntumwa ya buri gihe. Yari Kristo ubwiwe yihisha akihishurira muri marayika ntumwa wa buri gihe nk'inyenyeri ya buri gihe. Ariko ubu isezerano nuko azoha unesha inyenyeri icibibatsi yo mu gaturuturu. Kubw'ivyo rero iyo inyenyeri icibibatsi yo mu gaturuturu tugiye kuyibona iriko iraca ibibatsi, iriko iramurika, iduha ubutumwa bwo ku munsi mushasha ugiye gutangura, umunsi musha w'ikiringo n'umunsi musha w'ikimpumbi, umunsi musha w'ikimpumbi, umunsi musha w'ikimpumbi c'indwi ugiye gutangura. Murabigane ku kirangamisi gikoreshwa mu banyamahanga citwa ikirangamisi c'abakristo. Turiko turasozera ikinjana ca 20 kugira ngo dutangure vuba ikinjana ca 21 kuri bamwe. Bazorangiza ikinjana ca 20 mu kw'icumi na kabiri tariki 31 saa sita zo mw'ijoro, batangure ikinjana gikurikira mu kwa mbere tariki ya mbere tariki imwe mu bihumbi bibiri saa sita n'umunota umwe tuzoba mw'ijoro, bavugwa mu gatondo tuzoba turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Kandi ku bantu benshi n'ibihugu byinshi mu yandi majambo bazoba bari mu kijana gikurikira hamwe n'ikimpumbi gikurikira. Ariko ku bandi hazoba kibura umwaka n'amezi nk'abiri nk'uko, kuko ku bandi ikinjana ca 20 kizorangira mu kw'icumi na kabiri tariki 31 saa sita zo mw'ijoro z'umwaka w'ibihumbi bibiri. Saa sita n'umunota umwe zo mw'ijoro mu kwa mbere hazotangura umwaka w'ibihumbi 2001, hatangure ikimpumbi gikurikira ku bandi bantu ndetse no ku bihugu bindi. Ariko twebwe ntiturazwi ishinga n'ivyo. Murabe
nimba habura umwaka n'amezi 2 canke 3 nukuri turegereje, kandi namba habura gusa amezi 2 nk'uko turegereje cane gose. Ariko namba ari nk'uko biri ku kirangamisi c'ubuvugishwa c'Imana, ugushitswa kw'ijambo ry'ubuvugishwa muri iki gihe ca nyuma, nuko rero haciye igihe kinini turi mu kimumbi gikurikira hamwe no mu kinjana gikurikira, kandi twaba turi rero nko hagati y'umwaka w'ibihumbi 2020 n'umwaka w'ibihumbi 2029. Ariko ivyo si ikibazo kuri twebwe turazi ko Kristo yasezeranye kuzura abapfuye bamwizeye ku munsi wa nyuma, kandi umunsi wa nyuma ni kimpumbi c'indwi. Ariko ntiyatubwiye umwaka wari wo mu kimpumbi c'indwi, umwaka wari wo ku munsi wa nyuma, ariko turazi ko azoba ari ku munsi wa nyuma. Rero kubera ko Kristo yazutse mu gatondo, ni ukuvuga ngo mu gihe c'umuteramyi wa kane ku w'Imana, turazi rero ko umuzuko uzoba mu gatondo k'umunsi wa nyuma. Mu gatondo k'umunsi wa nyuma ariho hagizwe n'igicuku ca kane, kandi buri gicuku kigizwe n'imyaka 3, kubera ko umunsi umwe imbere y'Umwami Imana ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Isaha imwe imbere y'Imana ni imyaka 41 n'amezi 8. Amasaha 3 nayo imbere y'Imana kubiramwo abantu ni imyaka 125. Kubw'ivyo rero mu myaka ya mbere 125 yo ku munsi wa nyuma, ni ukuvuga ngo yo mu kimpumbi c'indwi, hategerezwa kuba umuzuko w'abapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Kandi ivyo vy'imyaka tubigarukirize ngaho, mube mwiteguye hamwe n'inyenyeri icibatse mu gaturuturu iriko irabandurira mu mitima yanyu. None gute inyenyeri icibatse mu gaturuturu ibandurira mu mitima yacu? Kuba inyenyeri yo mu gaturuturu Kristo yasezeranye kuyiha ubunesha, igihe ubunesha yakira inyenyeri icibatse mu gaturuturu, ni igihe we abona akakira ukuza kwa marayika w'inkomezi abona ko ava mu ijuru. Kristo marayika w'inkomezi abona ko ava mu ijuru ni inyenyeri icibatse yo mu gaturuturu, kandi igihe ubunesha mwakiriye mu mutima wiwe no mu bugingo bwiwe, igihe abonye kuza kwiwe akamwakira, aba yakiriye inyenyeri icibatse mu gaturuturu, kandi aba yakiriye ka kabuye kera kanditse kw'izina risha. Uko niko rero aba yakiriye n'amigisha yose yasezeranirijwe unesha. Kandi igihe buri watorejwe n'Imana wese abonye inyenyeri yo mu gaturuturu ihindutse ukuri, kuko inyenyeri icibatse mu gaturuturu mu ijambo ry'ubuvugishwa si ikindi uretse ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi iyo abantu bariko barabona iryo jambo ry'ubuvugishwa rikuza kwa Kristo, marayika w'isezerano aje kunesha, ubunesha nawe akamwakira, twese tuzoba turiko turabona ukuza kw'inyenyeri icibatse mu gaturuturu. Kubw'ivyo rero inyenyeri icibatse mu gaturuturu izoba iriko irabandurira mu mitima yacu, kandi guhishurirwa kw'inyenyeri icibatse mu gaturuturu kuriko kurakayangana kutumurikira mu bugingo, ndetse kunatumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kuba vuba, ndetse tunatangarizwa yuko umunsi mushasha w'ikiringo uri kuratangura hamwe n'umunsi mushasha w'ikimpumbi uri kuratangura. Rero dushobora kubona ingene inyenyeri icibatse mu gaturuturu ibandurira mu mitima yacu, n'igihe turose guhishurirwa ko kuza kwa Kristo inyenyeri icibatse mu gaturuturu yihishije kandi yihishurira ku munsi wa nyuma. Kandi ibyo byose biri he? Mu ijambo ry'ubuvugishwa. Kandi iryo jambo ry'ubuvugishwa rihindutse ukuri, rishikijwe nk'uko byasezeranijwe, si ikindi uretse ukuza kwa Kristo marayika w'inkomezi abona ko ava mu ijuru. Kristo marayika w'isezerano mpwemu yera
aje ku ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibiri ku myifuruka yihishije akihishura biciye muri marayika wiwe ntumwa nk'uko yari ari muri buri mumarayika ntumwa yihisha akihishura muri buri gihe cy'ishengero ryiwe mu ntambuko canke mu bihendwi by'ishengero ryiwe. Ariko mwibuke ko marayika w'umwami Yesu Kristo atari umwami Yesu Kristo. Marayika w'umwami Yesu Kristo ni igikoresho gusa Kristo azoba ariko arakoresha ku munsi wa nyuma kugira ngo ijambo ry'ubuvugishwa rishitswe rihinduke ukuri. Kristo nawe yihishe yihishurire kandi akore igikorwa ciwe gihwanye n'umunsi wa nyuma, nuko amenyesha abantu biwe ishengero ry'Isirayeli yo mu ijuru hamwe na Isirayeli yo ku isi. Bino bintu byose biterezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma. Rero ijambo ry'ubuvugishwa ry'ukuza k'umwami aza hagati mu ihanga ry'iwe, kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa marayika w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, kuza kwa mpwemu yera, inyenyeri icibatse mu gaturutura hamwe n'izuba ry'ubugororotsi rirashe ritegeretse, bizohinduka ukuri hagati mu ishengero rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma. Azigira umubiri mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi uko nukuza kwa marayika w'inkomezi ubona kuva mu ijuru, nukuza kandi kugendera ku furasi y'igitare mu byahishuwe 19 murongo wa 11 kugeza ku 21. Uko nukuza kwa jambo, ijambo Kristo marayika w'isezerano hagati mu ihanga ryiwe. Ariko murabe kugira ngo ashikirizwe mu biremwa abantu ategerezwa guhinduka ukuri, kugaragazwa. Ategerezwa kwambara umubiri agahinduka ukuri muri ubu buringanire bwo ku isi. Bityo umurongo w'ibyumviro by'Imana, ijambo ry'ubuvugishwa rigahinduka ukuri, natwe tugashobora kuvuga nk'uko mutagatifu Petero yavuze ngaha nyene muri iki gisomwa muri Petero wa kabiri gice ca kabiri. Reka turabe Petero wa mbere gice ca mbere mirongo 15 kabandanya aravuga ngo ariko nzogira umwete kugira ngo ninamara gutaha muze mushobora kwama mwibuka ibyo, kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge, hamwe twabamenyesha iby'ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icubahiro ciwe gihambaye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'ubwiza, aho ijwi rivuzwe n'ubwiza bukomeye cyane ryamushikako rikavuga ngo nguyu umwana wanje nkunda akampimbara. Iryo jwi twaryumvise rivuye mu ijuru aho twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. No muri Yohana kandi haratubwira ko bobo bakoze, babonye kandi bakoze kuri jambo w'Imana. Igihe jambo yigira umubiri bararamutsa Yesu ndetse bakanagumbira bakagwa mu nda Yesu, aho baba bariko baramukorako kandi bariko barabona ijambo ryabaye mubiri hagati mu bwoko bw'Eheburayo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yaharanye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yaharanye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwe ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Ndetse kandi aratubwira ati kandi uwo jambo, kuvuga ngo uwo muco w'ukuri wakira umuntu uwo ari we wese wari kuraza muri iyi si. Kandi igihe yaza ngaha mu isi habaye mu gushitswa kw'ijambo ry'ubuvugishwa ryari ryavutse ko jambo azoza. Jambo yaharanye n'Imana akaba Imana, no kuvuga Kristo marayika w'isezerano, ujya muntu mu buringanire bwa gatandatu ari we, ariyo Mana nyene ubwayo,
igaragaye mu mwuzuro wose mu mubiri wa teofaniya wayo wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana igice cya mbere umurongo wa 14. mu byahishura igice cya 19 umurongo wa 11 ukabandanya, turahafise isezerano ryo kugaruka kwa jambo agaruka mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi kugira ngo tugende dusozera, turabe ibyo Revera William Branham wabaye integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi namba yabaye integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, we yategerezwa kwerekananisha ubutumwa bwiwe, akerekana Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri. Ni ukuvuga ko ubutumwa bwa Revera William Branham bwerekana icyo azoba arico ukuza kwa kabiri kwa Kristo, bwerekana ukuzoba ari ukuza kwa jambo, ijambo hagati mu ishengero rya Yesu Kristo. Aratubwira, ariko aratubwira ku byahishura igice cya 19 umurongo wa 11 ukabandanya, aratubwira Revera William Branham asenga yaravuze ngo turasaba ko mpwemu yera yizira wenyine bwiwe ugendera ku farasi y'igitare by'ukuri. Ugendera ku farasi y'igitare mu byahishura 19 ninde? Ni mpwemu yera, marayika w'isezerano Kristo, marayika w'inkomezi ubona ko ava mu ijuru. Mu gihe mpwemu wiwe, mpwemu wa Kristo, mu gihe ahanganye na antikristo, we ahamagare abiwe. Rero ku rupapuro rw'amajana 256 hagati mw'urwo rupapuro yaravuze, ariko aravuga ku kuza kuno agendera ku farasi y'igitare mu byahishura 19, tariki igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza agendera ku farasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri umuntu. Nitwabona uwo muntu, tuzoba tubonye igikoresho ikizohindukiramwo ukuri, ijambo ry'ubuvugishwa ryo kuza kugendera ku farasi y'igitare mu byahishura 19. Ariko uwo muntu si umwami Yesu Kristo, we ni marayika w'umwami Yesu Kristo, umuvugishwa w'ikiringo c'ubwami, ari nawe Kristo azoba arimwo, marayika w'isezerano, jambo agaragariye mu mubiri w'umuntu, akora igikorwa gihwanye n'iki gihe ca nyuma. Ku rupapuro rw'ijana 34 naho nyene mu gitabo cy'ibimatanije haratubwira ati, kandi mwitegereze igihe uyu mpwemu yera uyu dufise azogira ubwo yambara umubiri, uyu ari hagati muri twebwe ubu nyene mu buryo bwa mpwemu yera, igihe azokwambara umubiri muri Yesu Kristo, nuko natwe tuzomwimika nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Reka rero turabe ingene azokwambara umubiri, ingene azoza ari mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma, mpwemu yera. Kandi ibyo bizoba mu gihe aho umugwanizi nawe nyene azokorogwa akava mu ijuru, kandi umugwanizi azokwambara umubiri muri antikristo, umuntu w'icaha, ariko mpwemu yera azokwambara umubiri mu muntu, mu wundi muntu. Haravuga 143 mu gitabo cy'amatanije, haravuga ngo kandi muri ico gihe nyene mugwaniza akoroka ava mu ijuru akambara umubiri mu muntu, mpwemu yera araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Kandi aho ku munsi wa nyuma tuzogira mu gushitswa kw'ijambo ry'ubuvugishwa, jambo Kristo, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yambaye umubiri mu muntu, kandi uwo muntu azoba ari umubiri w'inyama, aho Kristo azoba ari marayika w'isezerano, marayika w'inkomezi ubona ko ava mu ijuru, n'ugendera ku farasi y'igitare yo mu byahishura 19, mu kugaragara kwiwe kwa nyuma, mu guhinduka ukuri, mu kugaragaza ko ijambo ry'ubuvugishwa ryo ku munsi wa nyuma. Ku rundi ruhande naho hazoba hari umugwanizi yambaye umubiri mu wundi muntu, umuntu w'icaha, muri antikristo, umuvugishwa w'ikinyoma,
kandi aho hazoshitswa icanditswe kivuga ku gikoko, ku muvugishwa w'ikinyoma antikristo, aho umugwanizi azoba yambaye umubiri kandi azogira ku isi. Ku ruhande rumwe umugwanizi yambaye umubiri muri antikristo, umuntu w'icaha. Ku rundi ruhande tugire Kristo marayika w'isezerano yambaye umubiri mu muntu wo ku munsi wa nyuma. Rero aho tuzogira amabanga abiri ngirakamaro cyane: ukwambara umubiri kwa Kristo marayika w'isezerano muri marayika wiwe ntumwa, hamwe no kwambara umubiri k'umugwanizi muri antikristo, umuntu w'icaha. turiko turaba mu gihe ubwo ijambo ry'ubuvugishwa rishingira intahe ibintu Imana izokora muri iki gihe ca nyuma, ibintu bizoba biriko biraba muri iki gihe ca nyuma, ibintu bizoba biriko biragaragazwa muri iki gihe turiko turabamwo. Kandi mwibuke yuko ibintu bizogaragazwa muri iki gihe biza bivuye mu bundi buringanire. Ivyo ni ngirakamaro cyane kubitahura. Rero turabonye ibanga ry'umurongo w'urukurikirane rw'ivyiyumviro vy'Imana ku bijanye n'ijambo ry'ubuvugishwa. Ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ntirizoshobora kwizera ikintu na kimwe kiretse ijambo ryahanuwe ryavugishijwe ririko rirashitswa muri iki gihe ca nyuma. Kandi kugira ngo tumenyeshwe ijambo ry'ubuvugishwa riko rirashitswa mu gihe ca nyuma, Yesu Kristo yaravuze ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo bitegerezwa kubaho. Yavuze ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Ivyeshuwe 22:16. Mu vyeshuwe 22:16 haravuga ngo arambarira ati, amajambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi Mwami niyo Mana igere impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kugira ngo yereke abagorana biwe ibintu bitegerezwa kubaho vuba, biciye muri marayika w'Umwami Yesu Kristo arungitswe ku ishengero rya Yesu Kristo amenyekanisha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Niho tuzoronkera ubumenyi bw'umurongo w'urukurikirane rw'ivyumviro vy'Imana ku bijanye n'ijambo ry'ubuvugishwa rihwanye n'iki gihe ca nyuma. Nuko rero tuzoshobora kubona biciyemwo umurongo w'ivyumviro vy'Imana uhereye mw'itanguriro kugeza muri iki gihe ca nyuma ibintu Imana yasezeranye gushitsa muri iki gihe ca nyuma. Kandi ivyo azoba ari Kristo marayika w'isezerano mpwemu yera ariko aratwigisha ijambo ryiwe ryahanuwe ryavugishijwe, kandi anatwereka biciyemwo umurongo w'ivyumviro vy'Imana mw'ijambo ryavugishijwe ibintu byose bitegerezwa kuba muri iki gihe ca nyuma. Kuko mpwemu yera aza ku munsi wa nyuma kugira ngo atwigishe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi aza gute? Aza agaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa, nk'uko mpwemu yera yigisha buri umwe mu bana biwe ku giti ciwe, yigisha kandi n'ishengero ryiwe biciye mu ntumwa iyo arungiye kuva mu gihugu mu kindi. Yaragigishije biciye muri Pawulo, agigisha biciye muri Irene, ndetse biciye no bavugishwa batandukanye intumwa yarungitse muri buri gihe, biciye muri Reverend Branham mu gihe c'indwi naho nyene, no ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibirwa imfuruka biciye muri marayika wiwe intumwa. Uko niko azoba ariko aratwigisha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma. Uko niko tuzoba turiko turaronka mu murongo w'urukurikirane rw'ivyumviro vy'Imana ku bijanye n'ijambo ry'ubuvugishwa, tuzoba turiko turaronka uguhishurwa kose kwavugishijwe kwahanuwe guhwanye n'iki gihe ca nyuma. Kandi tuzoba turiko turabona ivyo vyiyumviro uwo murongo wose w'ubuvugishwa, no kuvuga ngo uhereye muri ico gihe turaba muri kahise tuzobona ivyo vyavugishijwe kugeza muri kahise, hanyuma duhereye no muri kahise kugeza muri kubu tuzobona kandi ko atakwivuguruza na kumwe kurimwo mu vyiyumviro vy'Imana biriko birahishurwa bigaragazwa ku bavugishwa n'Imana. Abavugishwa n'Imana nabo
babigaragaza ku bantu. Turabonye umurongo w'urukurikirane rw'ibyumviro by'Imana ku bijyanye n'ijambo ry'ubuvugishwa, kandi nk'uko muri Yakobo hari kuva inyenyeri, kandi yavuye muri Yakobo ku isi mu bwoko bw'Eheburayi mu myaka 2000 iheze. Inyenyeri y'i Betelehemu ku ijuru, ikimenyetso cyo kuza k'umwana w'umuntu mu kuza kwe kwa mbere mu bwoko bw'Eheburayi. Hanyuma carabonetse ico kimenyetso c'umwana w'umuntu cari kiri ku ijuru, cerekana ko cari igihe cyo kuza k'umwana w'umuntu. Twabonye kuza k'umwana w'umuntu gushikirizwa muri Yesu w'i Nazareti. Ku munsi wa nyuma naho muri Isirayeli yo mu ijuru hazova inyenyeri. Inyenyeri c'ibibatsi yo mu gaturuturu. Inyenyeri ya Yakobo nk'ikimenyetso ku ijuru yari inyenyeri abamajusi babonye, ariko inyenyeri ya Yakobo nk'ukugaragaza ugushitswa ko kuza kwa Mesiya yari Yesu w'i Nazareti. Kuko inyenyeri izuva muri Yakobo vyashikirijwe muri Yesu w'i Nazareti. Ku munsi wa nyuma naho Yesu Kristo mareka w'isezerano, mareka w'inkomeza ubona ko ava mu ijuru n'ugendera ku farasi y'igitero mu 19 ni inyenyeri c'ibibatsi yo mu gaturuturu n'izuba kandi iry'ubugororotsi, ariryo rizoba ari mu ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma rica ibibatsi mu munsi mushasha w'ikiringo hamwe no mu munsi mushasha w'ikintumbi mu gatondo, igihe umutwenzi uzoba utambitse aho nk'uko mareka w'uhoraho, mareka w'isezerano yahezegeye Yakobo akamuhindurira izina akamwita Isirayeli, hazoba ariko arahezagira Isirayeli yo mu ijuru, hanyuma azohezagira na Isirayeli yo ku isi. Ibyo byose biri umurongo w'urukurikirane rw'ibyumviro by'Imana ku bijanye n'ijambo ry'ubuvugishwa. Ndetse no muri marayika w'umwami Yesu Kristo nawe nyene ari mu murongo w'urukurikirane rw'ivyumviro vy'Imana ku bijanye n'ijambo ry'ubuvugishwa. Kandi nk'uko Data yagize marayika wiwe, marayika w'isezerano ari we yari kagaragariramwe mu isezerano rya kera, hanyuma akigira umubiri, kandi yarari mu bwoko bw'Eheburayo. Yesu Kristo avuga ko nawe nyene afise marayika wiwe, jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo kubw'amashengero. Kubw'ibyo rero muri marayika we ntumwa niho Kristo azoba ari marayika w'isezerano, agaragaye yihishurira ku munsi wa nyuma, atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi bya bindi nyene Data yagirira marayika wiwe yigize umubiri mu bwoko bw'Eheburayo, nyuma yo gupfa akazuka akaduga mu ijuru, yicaye iburyo bwiwe ku ntebe y'ubwami y'Imana. Yesu Kristo nawe aravuga ngo unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Nk'uko Data afise intebe yiwe mu ijuru uburinganire bw'indwi, Yesu Kristo nawe afise intebe yiwe y'ubwami ku isi mu bwoko bw'Eheburayo, kandi iyo niyo ntebe y'ubwami ya Dawidi. Ariko Kristo yicaye ku ntebe y'ubwami ya Data igihe yaduga mu ijuru yanesheje, akaronka izina risha. Ariko ubu we ku ntebe yiwe azokwicarana n'uwunesha, azokwicarana na Kristo ku ntebe yiwe uwunesha, nk'uko biri mu ijambo ry'ubuvugishwa, kugira ngo iryo jambo ry'ubuvugishwa rishitswe ryari ku munsi wa nyuma, ari uwo munsi wa nyuma mu kinkombe c'indwi azokwimikirwa ubwami bw'Imana. Kandi ubwo n'ubwami bw'imyaka 1000 bwa Yesu Kristo nk'umwana wa Dawidi ku bwoko bw'Eheburayo hamwe no ku yandi mahanga yose. Turabonye ibanga ry'umurongo w'urukurikirane rw'ivyumviro vy'Imana ku bijanye n'ijambo ry'ubuvugishwa. Kandi twabonye ingene tuzoba turiko turaronka inyungu z'ijambo ryavugishijwe rihwanye n'iki gihe ca nyuma.
kandi umwe wese muri mwebwe na jewe turi igice cy'iryo jambo ryavugishijwe rihwanye n'umunsi wa nyuma, kuko ibyanditswe biravuga umwami Yesu Kristo yaravuze muri Matayo 24:31 atazatuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga nzamba begeranirize hamwe abatoranijwe. Kubw'ibyo rero abatoranijwe bo ku munsi wa nyuma bazoba bariko barahamagarwa begeranwa n'iryo jambo ryavugishijwe ririko rirashitswa rihinduka ukuri muri marayika w'intumwa. None bari he abatoranijwe bo ku munsi wa nyuma bazohamagarwa bakegeranwa? Turi hano muri iki gihe ca nyuma mu gushitswa kw'ijambo ryavugishijwe, ariryo ryaje mu murongo w'ivyumviro vy'Imana uhereye mu itanguriro kugeza mu vyahishuriwe Yohana. Umurongo w'urukurikirane rw'ivyumviro vy'Imana ku bijanye n'ijambo ryavugishijwe. Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe kubana namwe muri rino joro, ndabashingira intahe y'umurongo w'urukurikirane rw'ivyumviro vy'Imana mu ijambo ryahanuwe ryavugishijwe. Ni vyiza ejo tuzogira icigwa c'ivyumviro vy'Imana ku bijanye no kuza kwa mbere hamwe no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Uru n'urukurikirane rurimwo ibikorane bitatu, kandi twamaze kubona mu gikorane ca kabiri, ejo naho tuzobona igikorane ca gatatu. Kandi ndipfuza ko muri ibi bikorane bitatu ibintu byose vy'Imana vyo mu murongo w'ivyumviro vy'Imana vyohishurwa, tukabihishurirwa twebwe, tugashobora gutahura yuko mu murongo w'ivyumviro vy'Imana ko natwe twari tubirimwo uhereye isi itarashirwaho imfatiro. Twari turi mu vyumviro vy'Imana, Imana yaratumenye kandi amazina yacu yashize mu gitabo c'ubugabo c'umwagazi w'intama isi itararemwa. Ni ukuvuga yuko twebwe ntituri ngaha ku isi kubw'impanuka, ariko ni kubw'ivyiyumviro vy'Imana, kubw'umugambi w'Imana, umugambi yagize kuva isi itararemwa. Twebwe twese twarashushanijwe, dushushanwa mu bizera bo mu bihe byose hamwe n'ibiringo byose biheze. Ariko muri twebwe harashitswa umwuzuro wose, byose birakwira mu gihe c'izahabu c'abizera Imana. Ejo hazoba igikorane ca nyuma, igikorane ca nyuma. Musengere cane ico gikorane c'ejo, aho tuzoba turiko turabona umurongo w'urukurikirane rw'ivyumviro vy'Imana, kuza kwa mbere no kuza kwa kabiri kwa Kristo n'umuco mwinshi. Ejo nijoro, none munsi mw'ijoro twabonye ibitari bike, ariko ejo azoba ari incamake ya byose, kandi twiteze yuko mw'iyo ncamake Imana izoduha umuco mwinshi cyane kugira ngo tubone mu murongo w'urukurikirane rw'ivyumviro vy'Imana, tubone icabaye kuza kwa mbere kwa Kristo hamwe n'ikizoba ku munsi wa nyuma ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ese imigisha ya Kristo mareka bisezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi se vuba bakuzura igitigiri c'abatorejwe n'Imana vuba twese abapfuye bizera Kristo bazuke bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima duhindurwe, twese tujane na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze, bakunzi bene data nshuti muri hano, mubandanye mugira ijoro ryuzuye imigisha y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ese Imana yabahezagira kandi ikabarinda mwese.